icubahiro izina ryawe. Haleluya. Turagushima Mana ku mwana wawe warungise w'ikinege Kristo Yesu, ngo acungure ubugingo bwacu, aduhe kwidegemvya, twature dushima kandi dufise ivyizigiro vy'ubugingo budashira. Turi hano kano gatondo Mana, twifuza kandi guhura nawe mu ijambo ryawe. Wongera uganiriza imitima yacu, uvugane natwe Mana, natwe tukwihweze, tukubone gushasha, tukumve gushasha, tugutahure gushasha, uko wamuri mushasha mu bugingo bw'abakwizeye, naho udahinduka ariko twama tukubona gushasha. Ndasengeye Mana ijambo tugiye gusangira, nongera nsengera wowe wese agiye kuryumviriza. Ndasaba ngo ubwiza bwawe ari uwa hagati yacu, nongera nsaba Mana kwiganza cawe na mpwemu wawe agendegendera imitima yacu, kubw'icubahiro c'izina ryawe Kristo Yesu dusenze dushima, amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Nyakirira mugenza uti karibu mu ijambo ry'Imana. Mariko igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 20 niho tugiye kwiga. Mariko igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 20. Umutwe w'amajambo ni Yesu ni watubohora akongera akaturungika gushinga intahe. Yesu ni watubohora akaturungika gushinga intahe. Mariko igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 5 avuga gute? Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'abageraseni. Avuye mu bwato, umuntu yinjiwemwo n'impwemu ihumanye, ava mu masenga y'imva, aca aramusanganira. Yaba muri ayo masenga, ntihagira uba akibona ico ashobora kumubohesha, niyo yoba umunyororo. Kuko bamubohesheje imunyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iyo amaboko, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru ko kenshi, amaboko akayicagagura, iyo amaguru akayivutagura, ntihagira umuntu afise inkomezi zo kumutururuza. Maze iminsi yose ku murango no mw'ijoro yama muri ayo masenga no ku misozi aboroga yikebagurisha amabuye. Igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 5 nashatse kucita yuko ata muntu numwe n'inshuti za hafi, nta muntu numwe ashobora kutubohora, ni nous-mêmes ni nos proches, personne ne peut nous délivrer. Wewe ubwawe canke abiwanyu, nta muntu numwe ashobora kukubohora. Uyu mugabo yaramerewe nabi, ariko iyi nkuru ntiyije gutyo, ayije ikwirikira iyindi nkuru nifuza ko musoma. Sinifuza ko muyisoma yose, ariko inkuru iri imbere yayo ivuga inkuru y'inkubi y'umuyaga yateye abigishwa bari kumwe na Yesu igihe bari ko baraza muri ubwo bwato bajabuka. Ku murongo wa igice ca 4:35 havuga ngo 4:35 havuga ngo kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Yari afise igituma yabwiye abigishwa biwe ati tujabuke tuje hakurya. Yari afise igituma yashatse ko bajabuka.
icyatuma ko bajabuka turaza kukimenya, ariko tuza gusanga dufise umwami yitwararitse imitima. Dufise umwami yitwararitse imitima, yarazi biriko biraba hakurya, yarazi n'igituma akeneye kujabuka hakurya, kuko aho hakurya hari uyu muntu mwumvise amerewe nabi. Uyu muntu yaramerewe nabi, ntiyagira umutabara, yarapfuye nabi. Yesu ahitamo kubwira abigishwa ati tujabuke twurire ubwato tuje ku yindi nkombe. Kujabuka ku yindi nkombe, bakiriko barajabuka habaye inkuru y'ikibazo c'umuyaga wateye ubatera bari hagati mu kiyaga. Inkubi y'umuyaga uza ari mwinshi, urasambura amazi yinjira mu bwato. Abigishwa be bagira ubwoba vyura Yesu bati turapfuye. Yesu arahaguruka ahagarika umuyaga. Hari ikibazo cyari gihari, nuko umugwanizi atashaka yuko Yesu n'umugwi wiwe bashika ku yindi nkombe. Hari ikibazo, umugwanizi ntiyashaka yuko Yesu n'abigishwa biwe burira ubwato ngo bajabuke bashike ku yindi nkombe, kuko ku yindi nkombe hari umuntu yuzuyemo amadayimoni akeneye kubohoka. Ariko impwemu mbi ziramenya ngo umwami araje, turagowe, umucunguzi araje, aje kudukura mu gihugu cyacu, aje kudukura mu muntu tumazemo igihe dukoresha, turagowe. Izo mpwemu mbi zimutanga mu kiyaga, niko twibaza, zimutanga mu kiyaga, zitangura kuvyura ingunza kugira ngo Yesu ntajabuke. Ariko nashaka kuvuga ngo Imana yakize umugambi kuza kubohora, ntagishobora gutabara, ntagishobora guhagarika. Umugambi wo gukiza kw'Imana urabandanya, watanguriye ku musaraba, uno munsi urabandanya. Yesu icyo yatanguye arakibandanya. Bashaka Satani n'amadayimoni ashaka guhagarika Yesu. Ndanezerwa iyo numvise ko ndi mu ruhande rwa Yesu, iyo nibutse ko ndi mu bwato bwa Yesu. Bavuga ati naho bigenda gute, Satani yamenye icyo tugiye gukora. Iyo Satani azi ko ari ikintu cibe kigiye gusambuka, avyura ingunza, avyura ibibazo mu miryango, ibibazo byo gucanamo, ibibazo by'ingwara, ibibazo byo kumva ngo nushoboye, ibibazo byo kurarura rota nabi, ibibazo byo bagutera abafungura abarozi. Kuko hari umugambi Satani abona yuko agiye kunanirwa. Ariko abizere muvuge muti uko biri kose igikorwa c'Imana kirashoboka, kirakoreka. Satani arungika ingabo ziwe mu kiyaga, ariko Yesu ahagarara mu kiyaga ati ceceka, mission mfise, ntegerezwa kujabuka. Kandi amaze kujabuka, izo mpwemu mbi zaje ziriruka zikubita imbere yiwe ziti uje gukora iki ngaha? Kubera iki? Icyari kimuzanye kwari ukubohora. Mbega Yesu aracabohora? Ababyizera muti haleluya. Ndizera ko Yesu abohora, ndizera yuko Yesu abohora. Ndazi ko Satani aboha, ariko ndafise umwami abohora. Ndazi ko Satani atwaza umukazo, ariko ndazi ko dufise umwami w'umwidegemvyo. Yesu nuno munsi uko yararejo niko ari uno munsi, niko azohora n'ibihe bidashira. Iryo jambo ndarikunda. Mbega uri mu bwato buhe? Haleluya. Hari abari mu bwato bwa Yesu bariko barasoza, ntibamenya yuko umugambi bagiyemo ataraho gutuma umwana. Ariko kandi nibaza yuko ibibazo bahuye nabo mu kiyaga byabatumye bavuga bati ego ntibyari byoroshe, mugabo turi kumwe arakomeye. Mbega uri kuraca mu bihe bigoye, urashobora kubona ubushobozi bwa Yesu cyangwa ubona ubushobozi bw'ikibazo? Ubona imiyaga mu kiyaga, ubona amadayimoni gusa, cyangwa urashobora guhindukiza amaso ukavuga uti ndabonye kuwo turi kumwe akomeye. Izi ntumwa zimaze kubona Yesu ahagurutse agahagarika umuyaga, zaravuze ziti
uyu rero ndiyo Bwana wetu uyu. Urazi ko n'abana bishimye, hari abana bishima bati papa wanje, naho papa wiwe nta n'inguvu afise, nta n'inkomezi ziwe afise, n'umuntu nyene asanzwe, ariko umwana ariko arakubwira se, akubwira ko natwara indege n'ikinga atayishobora. Ikinga ntayashobora, ambwira ko akubwira ati aratwara indege. Izi ntumwa ntizari zizi umwami bari kumwe, ariko amaze kubona ahagurutse akabwira umuyaga n'imiyaga ati ceceka, zigaca ziceceka. Bavuga bati ivyo byose turashika, kandi iyo tugiye hari ibindi twiteze kubona. Ndifuza kuba mu bwato bwa Yesu, ndifuza kujana nawe, ndifuza kumvira igihe ambwiye ati tujabuke. Igihe ambwiye ati tujabuke, nuko abakumva kunkura ahantu hamwe anjana ahandi. Ariko hariho bamwe muri twebwe bavuga bati genda wenyene, genda wenyene. Abo bagenda wenyene muzohusha akaryo ko kubona Yesu mu bundi buryo. Yesu akubwiye ati ingo tujane, ingo tujabuke. Bagomba kwinjira mu yindi dimension, bagomba kwinjira ku rundi rugezo. Bari bamuzi utanga imikate, ariko ntibari bamuzi ushobora kubwira impwemu mbi ati ceceka. Bari bamuzi ko ushobora kubwira amadayimoni ati vayo, akavayo. Ivyo ntibari bwabibone. Kumbure bari bazi akiza umutwe, fievre ya inabukwe wande wa Petero, ariko ntibari mbone mu rundi rugezo. Rero iyo Yesu akubwiye ati urira tujabuke, vuga uti nditeze kubona ibindi bishasha, niteze kubona ibindi bishasha. Hari urundi rugeza dukuramo. Murashobora kuvuga amen. Ariko ndashaka kubabwira ngo iyo amen mwitege yuko ataraho gutuma umwana. Ariko nahataraho gutuma umwana, uwo muri kumesa wese umwana, uwo muri kumesa umwana, uwo muri kumesa umwana, uwo mpero koko mugenza aho kuri kumwe aruta bari mu isi. Turi kumwe n'uruta bari mu isi, uwo turi kumwe aruta bari mu isi. Haleluya. Yesu twizeye arashoboye. Iri jambo ritubwira ngo abavyeyi bawe, inshuti y'abagenzi ntibashobora kukubohora. Turaza kubona ubohora uwo ari we. Bamaze gushika ku nkombe, Bibiliya itubwira ngo uyu mugabo yaramaze imyaka n'imyaka aba mu masenga y'ibuye, aba mu matombe, mu buburi. Niho yaba. Bari baragerageje ngo kumuboha biranka. Inshuti izo byashobora gukora gusa no kurondera amashene, amagufuri, kugira ngo bagire iki, bamugumize hamwe. Ariko Bibiliya itubwira ngo ayo magufuri yose yarayaca, kuko ntiyari we. Zari izindi nkomezi zibi, inkomezi za Satani zakorera muri uwo mugabo. Bibiliya itubwira ngo uyu mugabo naco batari baragerageje. Bari baramuboshe bakoresheje ivyuma, bakoresheje imigozi y'amasheni y'ivyuma, bakoresha iki, naco batagerageje. Bibiliya imbwira ngo uyu mugabo yaba ahantu mu kaburi. Ya kandi yambwiye ku murongo wa 5 ngo igihe cyose yama ariko arakoma induru, arira, ataka, afata amabuye akitabagura. Uyu mugabo yaramerewe nabi. Nashaka kukubwiza ukuri yuko atamuntu numwe ashobora kukubohora. Nashaka kandi kukubwira ngo Satani egarabaho, kandi n'inkomezi ziwe ziriho. Ara benshi bageze ahantu bagafata Satani nk'ukumenga n'akantu k'agapupe, nta na gato. Abandi barafyinye binjira mu bintu byo kuja kurondera ivyo batamenye, ntibamenya ko bariko baramugurira imiryango. Uyu mugabo sinomenya, Bibiliya nitubwira neza icatumye abohwa kuri urwo rugezo. Ntavyo tuzi. Sinzi icatumye abohwa ku rugezo kuko Bibiliya itubwira ngo irete posede. Posede bisigura ngo
ntakigira ntakenge, yaboshwe. Il est possédé, nuvuga ngo impwemu iri muri we niyibaho, wewe ntakibaho. Sinzi icyatumye uyu mugabo ashika kuri urwo rugezo, ariko nashaka ndabibira akabanga gato icyo Bibiliya itubwira. Gusubira mu byagezwe, Deutéronome chapitre 18 kuva ku murongo w'10 gushika ku 12. Deutéronome havuga gute? Deutéronome 18 10 à 12. Badusomere. Sura mu byagezwe igice cya 18 murongo wa 10 gushika kuri 12. Mumvirize. Muri mwebwe Imana itanga amategeko ibwira Abisirayeli ubwoko bwayo, ibabwira gute? muri mwebwe ntihazoboneke umuntu atanga umwana wiwe kwikimazi, Nihagira ibimazi by'abantu muza gutanga, ari uwo umuhungu canye w'umukobwa, okay, ngo aturirwe n'umuriro, canye ngo haboneke uragura, ntihaze haboneke uragura. canye uwutongera, canye umupfumu, canye umurozi. Okay, mviriza mu Gifaransa. Que personne ne se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Canye umwambuzi, canye umwabuzi, Qui jette des sorts, canye uja guhamagara imizimu, qui consulte et évoque les esprits, canye usiguza imizimu, qui prédisent l'avenir. kuko ukora bene ivyo wese aba abaye umuyobe kuhoraho. Horreur. Kandi ubwo buyobe aribwo butumye uhoraho Imana yanyu agira yirukane ayo mahanga imbere yanyu. Imana yariratse. Bimwe mu byo turiko turabona ngaha Imana yanka kwari ukuja kuraguza, kuja gutanga ibimazi, kuja guturira abana cyangwa abantu, kuja gutanga kubaza mbwira kazoza kanje kazogenda gute, kubapfumu no guterekera. Ibi nuno munsi biracakora. Nuno munsi abantu baracabijamwo, bamwe bariko babijamwo kugira ngo barondere success. Ndashaka gutera imbere muri business yanje. Noronka gute itunga, noba gute nk'abandi. Bamwe bariko bababwira ngo ingo tugende, hari umuntu azoguha akantu bizoba biheze. Abandi bariko babirondera kugira ngo batere imbere, batunge. Bariko baja kudandaza imitima yabo n'impwemu zabo kwa Satani. Bariko bishira mu minyororo n'imigozi y'impwemu mbi, bizogera ku rugezo rw'aho abantu basigara bari possédé, batagifise n'ubwenge bw'ushobora kwiyumvira kuko bugururira umuryango Satani. Abandi bariko barondera ivyo baje kwa rumenyi ngo babwire mbega kazoza kanje kameze gute. Ubu kino gihe byaramaze nk'ibigomba kuba mu gisirimu. Mu gisirimu ingene bikogwa bari mu bintu vya horoscope. Horoscope yabikubwira gute? Wowe uri umuki, je ndi umusagitaire, je ndi umuriyo, jewe ndi umuscorpion. Ambo ubizogenda gute? Bambwira ko kino gihe ngiye guhura n'uwo tuzokubakana, nguma niteze. Hari ibintu tutamenya neza impwemu iri inyuma yavyo, tukinjira muri vyo ukamenya n'ibisanzwe. Hari agaporte chance ndakajana muri portemone n'akantu gasanzwe gusa. Ntumenye kwako kantu gato gashobora kuba akajyango k'impwemu mbi zitwa za regio. Murazi ngene zingana, ni gitigiri cy'igisirikare, ni terme bakoresha mu gisirikare. Kiba kirimwo hagati y'abasirikare 3,000 na 6,000. Uyu mugabo yarimwo impwemu mbi zitwa regio, bari benshi, bari hagati impwemu mbi 3,000 n'ibihumbi 6,000 mu muntu umwe. Ariko ntumbaze umuryango aho waciye, ariko niko ndababwira rimwe na rimwe imiryango twugurura tugasanga twugururiye impwemu mbi za gitero zo kuba mu bugingo bwacu. Ukaza gusenga mugabo, waheza gusenga uwo mukorana ku kazi ukabona biguma bisohoka, ibyo adandaza birasohoka.
nawe utinyereka, agaca kujana, akakujana ahantu bagatanga kukubwira ivyo ukora n'ivyo utanga, numenye kuri kurugururira impwemu mbi ya Satani. Satani nawe ngo yabonye ashitse ahantu akabona harakubuye, harateguye, ntakiriyo, icyo akora ngo ni iki? Ngo yiruka kure hanze, ngo akazana izindi mpwemu mbi zirusha ububi iza mbere. Ngo la condition y'uwo muntu iba mbi kurusha iya mbere. Bene data, turi muri Kristo, mugana ariko ndavuga yuko hari ahantu ataraho gutuma umwana, dukwiye kubera amaso. Abenshi twarugurura imiryango tutabimenye. Ndashaka umwana, kushaka umwana ingo tukwereke ivyo uzohora unywa n'ivyo uzohora wiyoga. Hari umuntu yabigiriye abantu batatu basigaye bafise abana, ugaca winjiramo, winjiye mu yindi mpwemu mbi wugururiye. Ukeneye umwana cyangwa ukeneye Satani? Ninda mutanga, ni Satani canke ni Yesu atanga umwana? Abandi bari mu by'urukundo, ndashaka kujya muhungu cyangwa ujya mukobwa nkunda, akaja kuvuguta imiti, ndashaka umugabo wanje nkunda, ndashaka gukundika, bakaja kuja muvuguta imiti, kuyitongera kw'ibintu. Bibiliya yavuze ngo batongera, bakavuga kw'ibintu, yakavuga ibintu. Hari naho muri ubwo bupfumu nyene avuga ibintu ntumenye ivyo avuze, nariko hamagara impwemu guherekeza ivyo bintu byawaguhaye. Abantu bakaja mu nzu bakanezerwa, bakavuga bati kumbure ngiye gukundwa canke gukundika, naho ntumenye yuko ugiye kwambara ahubwo impwemu mbi zishobora kuzokwega abuzuyemo zijya mpwemu nyene. Bene data, aha ni hantu rero dukwiye kubera amaso. Uyu mugabo yari mu gitero, umuryango wari waragerageje, abenshi barabona abantu babo bariko barapfa, bakarindira bakiyumvira twobigenza gute. Ndazi umuntu, umwana wiwe yatevye aramujana mu gasho, aramuboha, avuga ati ni mumumbohere azoveyo basi yarahindutse. Uwo mwana yavuye yameze nabi kurusha. Nta muntu ashobora kukubohora. Ariko kandi nashaka kubwira ngo impwemu mbi ziriko ziraboha imitima y'abantu, n'imitwe y'abantu, n'ubwenge bw'abantu. Kubera iki? Bonye n'ubwabo bari yugururira imiryango. Bamwe bakabigira nko kumenga no gufyina, abandi bagira nko kumenga no gukina gusa, no kugerageza. Ninabona yuko bidakunze, nzoja mu ishengero nsenge. Ariko uzoja gusenga ukweze gitero. Shengero ry'Imana, uyu muntu yaramerewe nabi. Hagera ahantu akarondera ingene yitabagura, agafata amabuye akitabagura kuko yumva amerewe nabi, yumva yofuma apfa, yumva ikibanza ciwe ari mu kaburi. Igihe twariko turasenga, madamu yambwiye ati ndumva ijambo. Ndamubwira nti iyo jambo worimbwira? Ararimbwira. Ndamubwira nti ivyo bintu ugomba uvuge bisa n'ivyo nza kwigisha, naho utorinda bivuga. Yabonye abantu benshi bariko barabona bapfuye babo, baguma babatera mu ijoro, byabananiye yuko bitandukanya niyo mpwemu mbi yabo bakunda batakaye. Uyu mugabo impwemu mbi zamujana mu kaburi. Mu kaburi niho yaba. Uyu mugabo yari yaramaze kumatana n'impwemu mbi z'urupfu. Yari yumvira yuko atabuzima afise, vizaje yiwe n'ivyo yabona yuko dakwiye. Yumva yonezegwa, impwemu mbi zumva zonezegwa, ariko aseseka amaraso, zaramutabagura. Nta butabazi yari afise, yarabayeho nabi. Reka tugaruke mu bintu biriko biraba kino gihe. Urabona ibisanzwe, ukamutegwa mu ijoro, ukamubona ibintu bidasanzwe, ukama wipfuza. Bamwe bageza ahantu bipfuza kwibabaza no kwiyica. Ivyo si wewe, ni impwemu mbi. Impwemu mbi cazizanye n'ukwica, gutikiza, n'ukonona. Haragera ahantu wumva umenga, kumbura wumva umenga icoguha amahoro n'ukumva amaraso yawe ariko araseseka. Bamwe barishora ahantu ngo bagirirwe nabi, bapfume bakubitwa, abandi bamererwe nabi. Ariko ivyo ni activite y'impwemu mbi. Abandi bumva bakwegwa cyane mu bintu batari bamenyereye. Kubera iki? Hariho activite y'indi mpwemu mbi iri kwikora.
bamwe byarabananiye ko babivamwo, bamwe bari mu busambanyi bananiranye ko bivamwo, baravuga mu mutima wiwe ararira, ubusambanyi nzobuheba gute? Ariko kushaka kubiheba niko hazi yindi envie yo kubandanya usambana nabubonye. Iyo ni mpwemu mbi. Bamwe baragerageje kurondera ingene abantu babo bokira, babakure mu rumogi, babakure mu busambanyi, bashobore kubagira abantu bazima, ariko byaranse. Byaranse, kuko kubohoka kutava mu ngendo zo kukubwira ingeso nziza cyangwa gukoresha iminyororo naho bo gushira mu gasho. Agasho ntigakiza ikibazo c'icaha. Ikibazo c'icaha cyatorewe inyishu biciye mu muntu umwe gusa, Kristo Yesu. Haleluya. Uyo wenyine ni washobora kubwira icyaha kizingi y'ubugingo bwawe ati ceceka, akavuga nk'uko yabwiye uyu mugabo ati sohoka. Turi hano no munsi kugira ngo tubwire ibintu bimwe bimwe, haba byacu canke iby'imiryango yacu. Urafise umwana, urafise umuvukanye, urafise uwo mubakanye, kumbure hari ikintu kimwe kiri anormal. Ndipfuza ko tuba abari mu bwato bwa Yesu, tumuherekeze, tumuhamagare abohora mu miryango yacu. Birashoboka. Nta muntu ashobora kubohoka yibohoye wenyene, ariko ubohora n'umwe, ni Kristo Yesu. Nibiki uno munsi uri kuracamwo? Urarota iki? Urarana nande? Bamwe bararana n'abagabo canke n'abagore bo mwijoro, bakifuza bakabona bavyutse mu gatondo bakabona nibisanzwe, ntibamenye yuko ari bitero. Agashima Imana ati oh Imana ishimwe ko amatarivu nariko ndakora. Ariko uko bandanye ubibamwo uri kuba mu mpwemu itari nziza, ejo hirya y'ejo uzura kwirotruva ufise ibibazo byerekeye yuko hari ibintu utabereyemo amaso, urarekera urugururira. Vuga iki yuko uyu muntu yari arushe, ariko kandi uyu muntu asa n'umuntu nuno munsi ashobora kuba arushe nino saha, ariko ariyumvira aho ugukira gushobora kuva. Inkuru nziza mfise nuko Yesu yuriye ubwato, abigishwa be ntibari bazi icagiyemo, ariko Yesu yarazi iyagiye. Yarazi ko mission yiwe ari kuja guhura n'uyu mugabo nyene. Muraza gutangara kuko ahejeje kumukiza ngo yaciye asubira yurira ubwato, yisubirira iyo yaravuye. None yaraje muri ico gisagara, yaraje kuramukanya, yaraje kuvuga ubutumwa, canke yaraziye uyo muntu. Nimba Yesu ashobora kurira ubwato akaza aziye uyo muntu, nuno munsi ashobora kuza aje kubohora umuntu umwe mu muryango wawe. Arashobora kuza arondera umuntu umwe mu muryango wawe. Arashobora kuza arondera ukubohoka no gukira ku buzima bwawe, kuko arazi neza yuko wewe ni wakira. Muraza kubibona, umuryango n'igisagara baronka gukira. Haleluya. Igice cya mbere cyambwira ngo ni nous-mêmes, ni nos proches, personne ne peut nous délivrer. Niyo yoba twebwe nyene, niyo yoba abantu biwacu, naco bashobora, ntibashobora kutubohora. Ariko igice cya kabiri kiza kiza kutubwira kuva ku murongo wa 6 gushaka ku murongo wa 17, kitubwira ngo Yesu wenyene, lui seul, wenyene ni wari capable, afise ubushobozi bwo kutubohora. Hari inzira nyinshi abantu babayeho, umunezero waragiye, ari mu rushengero mugabo ntiyigeragira umunezero, kuko umunezero utangwa na presence y'ukuzura mpwemu w'Imana. Ariko benshi nta munezero bagifise. Bamwe bivuye kukutizera, kuko baguma babona ivyo bakeneye bitaraboneka, umunezero wabo ukagenda unyika. Abandi nabo bari ahantu bashaka kwidegemvya mugabo vyaranse ko bidegemvya. Kuva ku murongo wa 6 gushaka ku 17 mwumva ivyabaye. Abonye Yesu akiri kure arirukanga, arunama, asemerera n'ijwi rirenga ati ungomba ko ikiga Yesu mwana w'Imana isumba vyose. Iyo si umuntu ariko ni mpwemu mbi. Ndakurahiye Imana
nturinde kunsinzikaza umbabaza. ntumbabaze. zari impwemu mbi ziriko ziravuga, Kuko yari amubariye ati va muri uyo muntu wa mpwemu ihumanye. kuko yarayibwiye ati vayo, ntusinzikaze, ntumbabaze. uje kubera iki? undondera kwiki? Aramubaza ati witwa nde? Aramwishura ati Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi. ndibaza yuko Yesu nterananiwe kumenya impwemu mbi ingene zingana zarimo. mugabo mwibuke yuko ari kumwe n'abande, ari kumwe n'abigishwa biwe. hari icyatumye abajana, hari icyatumye akora ibyo ariko arakora. arashaka kubereka iri banga yuko mu muntu umwe hashobora kubamo Gitero, legion. abadayimoni bashika 6,000 maximum mu muntu umwe. uyu muntu ntiyaragifise no kugira icyo ashaka, ahubwo ibyo zishaka nivyo yakora. yaraboshwe ati Gitero. Aramwinginga cyane ngo ntazikure, ngo ntazirukane muri ico gihugu, ahubwo imwe iserukira izindi. niyo yari kwiramwinginga ati ntudukure muri iki gisagara. kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha. Izo mpwemu mbi ziramwinginga ziti turungike muri ziriya ngurube tuzinjiremwo. ego arazemerera. Izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemo zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe zisuka mu kiyaga. Zari nk'ibihumbi 2, amazi araziniga. ingurube 2,000 zikubita mu mazi. je nakuze mbona umenga ibintu by'ibitungwa bifise amaguru ane birazi koga, ariko natangaye zaragize iki? bavuze mu Kirundi zisuka mu kiyaga, zisomanura zirapfa. bigenda gute? activité démoniaque, ibikorwa by'impwemu mbi. ushaka kuri 17. abaziragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. je nibaza yuko ari naco gituma yazemereye ko zija mu ngurube. byari bikenewe yuko abafise umutungo hariya mu gisagara, ba bosi bibaza yuko ibintu bimeze neza, bamenye yuko hari umuntu yashitse. hari igihe rero, munyumvirize neza, hari igihe Imana irondera umuntu ikamurondera ahantu na hariya ukamenga ntaboneka, ariko yaza gukora ku mitungo yiwe. mukozi w'Imana asengera, ibintu byabaye bibi. igihe byari bimeze neza ntibigeze umubona, ibintu byinjira neza, bimeze neza, cyarakemutse. Yesu ati ziramusaba ziti turakwinginze twinjize basi mu ngurube. arazemerera, ziriruka ziranyaruka zinjira muri izo ngurube. abari bariko bararagira ingurube, mwumvise ko zari ingurube zingana gute? 1,000. okay, ingurube imwe igugwa ngahe? abashobora kuba babizi ingurube imwe igugwa ngahe? inkuru, apana ikibunduguru. ingurube nini nkuru 600, 200, 700. hari abavuze 200, hari abavuze 700. reka tuje hagati. okay, 400. hari uvuze ati ruguru ni 200, mu gisagara ni 600. tuje hagati. 400. 400 fois combien? fois 2000. abazi biharuro munyaruzi. 400 fois 2000. 400,000 fois 2000. mumve uwo mugambi, iyo projet yaguye mu mazi. umutahe w'iyo projet yaguye mu mazi. combien? fata telefone karikira. 80 millions. 800 millions. 800. umugambi wa 800 millions. muhehe mu mazi.
umva uwo mugambi mu gisagara bari kuguma gutyo nta cabaye ntibikunda. Yesu rero avuga ati aho ni sawa, genda hariya nyene. Bibiri tubwira ngo abantu baza bariruka, abakozi basubira inyuma bagenda kubwira bahadatabuja bati barayiraguye, 1,800,000 yose ahereye he? Mu mazi. Ntibibaho. Muhora mubona ingene bamwe bafise ibintu bihinda n'ibintu bimeze neza, bimwe bigaragara. Iyo bamubwira ati ikamyo yawe iri kwiramanuka ibishitsi Nyamutenderi, araronka itiro sa. Iyo bamubwira ati yaguye, acarara aragenda. Ashitseyo ashikaraba ingene vyagenze. Wibaza ngo biharura gute? Akibona ikamyo iguye aharura amahera. N'aba bagabo 1,800,000 deda mu mazi. Bibiri yimbwira ngo igisagara cyose, Bibiri ivuga gute? Abaziragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi, nabo baza kuraba ibibaye ivyo ari vyo. Baza bariruka kuraba ibibaye ivyo ari vyo. Bashikaho Yesu ari, basanga uwari yinjiwemo n'abadayimoni yicaye yambaye ubwenge bwagarutse. Umwe nyene yari yinjiwemo na ca gitero. Mukoma amashi aha. Baratinya. Haleluya. Basanga wa mugabo bari yari yarabananiye, basanga aricaye ari ohopo. Ndakunda yuko Yesu akubohoye utangura ku karuhuko, akaruhuko gatandukanye n'ubwo waronse. Umunsi umwe turasengera umuntu ambwira ati sinari bigire niyumva gutya, impwemu mbi zari zimuvuyemo. Ati nibwo bwa mbere niyumvise gutya, nokora iki, nubaha iki? Narayibabwiye. Uyu muntu ngo yari yicaye ari pose. Ikindi ciza ngo yari ameze gute? No kuvuga ngo kare yari ameze gute? Yari gusa. Nta mpuzu yari yambaye. Kanatsinda impwemu mbi zishaka kukumara amaza. Activite y'impwemu mbi si ugira ngo zikunezereze. Bamwe baravuga ngo twaronse, ariko barazi iyo babikuye baguha tendance yo kumenga biriko biragenda neza, ariko mu kanya gato impwemu mbi zifuza ahubwo kukumara amaza. Bamwe barabironse ntibakirara mu mazu yabo, abandi barara mu buburi, abandi barara bababwira ngo mutegerezwa kuryamana n'abagore inshuro zingahe, abandi bakarondera abagore n'abatara babo. Ivyo nibyo duhora twumva birabaho. Ukagera ahantu kabihigwa, nta munezero iyo mpwemu mbi yagufashe. Activity igikorwa cy'abadayimoni ni ukonona, kwica, konona agashusho Imana yaremye mu muntu. Uyu mugabo yari gusa, ariko nta bwenge yari agifise kubona ko ari gusa. Ariko abamubonye Yesu yakoze igikorwa basanga ameze gute? Arambaye, ubwenge bwagarutse. Yarashobora kumenya neza gutandukanya abantu. Yarasigaye afise ico bita le respect. Iyo ubona impwemu y'ukutagira respect, y'ukutubaha iri prononce cyane, uramenya ko ari activite y'impwemu mbi. Ndibuka tiko turasengera umuntu, nkabona uwo muntu agatangura kutwikokomora, akaturaba amaso amwe mpora mbona abantu barabana. Ibitutsi bitagira uko bingana, manque de respect, ni activite y'impwemu mbi. Turabona kumengana ibisanzwe. Muri West Africa murazi ico bita umwimyozo. Nino urahari. Ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ivyo nagiye kubibona impwemu mbi ziko zirabikora. Ndavuga ni karabaye bya bintu bwa wundi
n'abantu bagenda gutya barabikora impwemu mbi. Ariko uyu mugabo ngo yari afise tout son sens, yashobora kumenya, yaricaye yatekereje, yambaye ari respectable. Hari ibihe wibaza yuko ugezweho, ariko waraba inyambaro yawe ugasanga ahubwo uri gusa. Ariko ntibakubwire yuko uri gusa, bakakubwira ngo wagize iki? Uraberewe. Waje ryari? Uri come from? Bene data wahora ubona bisanzwe, urabatega ubarindire kuri soirée, muri mariage. Impuzu zica ziba ngufi, impuzu zica zitangura kuvako. Bakeneye kwicazwa hama bambikwe. Ariko icyo ni igiki kibikora? Ni Yesu guhindura ubwenge bw'umuntu. Bamwe mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko biratesha agaciro ubirimwo, bigatesha n'agaciro iryo zina ariko aravuga. Activité y'impwemu mbi. Mwibaza ngo ni igisirimu, mwibaza ngo ni bigezweho. Ariko nashaka kubwira ngo ivyo nyine bariko baratuzanira, ahubwo barasubiye inyuma gose. Ntibari mu Mana. Twebwe style yacu siyo kwa Satani. Style yacu ni ya abana b'Imana. Abana b'Imana bafite style yabo, style yonoha uwo bizeye, uwo bakukira, ubwami bakukira. Iyo uri kuraraba inyambaro z'ubwami butandukanye, bashobora kuvuga uti bajya nabo muri Ekose, bajya bava muri Ekose, bajya bambaye inyambaro z'abarundi, bajya nabo bambaye inyambaro z'ababire, hip hop, bagenda baradundika. Indirimbo iri mu matwi kandi atandirimbo afise, nta ekutere n'imwe, ariko indirimbo irimwo. Imifuko y'ipantaro y'inyuma igeze ku ntege. Ari umwigeme nawe impira ugenda uraduga, umukondo out. Ubwami turimwo buratandukanye. Ikikwereka uyu muntu ingene yabohotse, yari ari gusa, mugabo ntiyabona ko ari gusa. Ariko amaze kwicazwa hasi, ubwenge buragaruka, aratekana, yambara neza. Misore n'inkumi, haleluya. Okay, nayinzi ko nabatsitaje. Nuko mu bwami bw'Imana turimwo hariho iby'abisi baraba bakavuga bati wowe urakijijwe, wabimenye gute? N'imvugo yawe irabivuga, n'inyambaro yawe, n'ingendo yawe, n'inyifato yawe iravuga ubutumwa nawe utabuvuze. Mbega ishimwe riba ku Mana igihe bari kubagushingira intahe nk'iyo. Uyu mugabo Bibiri tubwira ngo abantu baraswa baduka, ni bande ndabapfinze ba mbere baje bariruka. Mwibuke ibyabaye, ni bande baje bariruka ubwa mbere? Sinzi ngira baje ku mafarasi, ngira abandi bazanye indogoba, ngira abandi bazanye imikogote, hari abandi bahagaritse akazi byihuta baza bariruka, kuko proje y'amajana 8, imiliyoni amajana 8 yari maze kugwa mu mazi. Icakorese n'igiki? Haje bande? Mwibaza ko ari bande? Abanyamitahe, entrepreneur. Umviriza, munyumvirize neza abanyamitahe muri hano, tugira amahoro. Mumvirize ikintu ca mbere abanyamitahe bavuze. Vuga. Ababibonye seze babadondera ivyo uwari yinjiwemwo n'abadayimoni n'ivyo ingurube. Batangura kwinginga Yesu ngave mu ntara yabo. Abanyamitahe
abanyamitahe tugira amahoro. Abanyamitahe baca bagira inama yihuta. Icambere bahisemwo ko bamaze kugira akanama, tubonane. Barabonana bavuga ati none ibintu twabonye vyabaye, projet yacu iri mu mazi, ariko kandi ego ujya mwana wa ntuzenye yakize, turabona ko bimeze neza, ni gitangaza. Mugabo kandi projet y'amajana 8 n'umwana wa ntuzenye, tubigenze gute? Abanyamitahe bariyumvira, assemblée générale yihuta inyaruka, baca basohora icipfuzo cabo. Batuma umuntu umwe aravuga ati turakwinginze utekere utwawe nabo mwazananye muve mu ntara yacu mubandanye. Ndipfuza kubona abanyamitahe bavuga bati Yesu guma ngaha, naho imitahe yacu isa niyahombye, turashaka wewe. Abanyamitahe, haleluya. Mwese muri abanyamitahe. Nivyo imitahe irarutana. Ya udandaza itomati n'udandaza ibyo asohora hanze byose ni kimwe. Abanyamitahe murakeneye Yesu mu maproje yanyu. Abanyamitahe murakeneye Yesu. Reka kumwirukana. Ivyo vyabaye byaguye mu mazi kugira ngo mubone yuko Yesu abaho. Abwenge bwanyu n'ivyiyumviro byanyu bihindukire bigaruke kuri Yesu. Nico gituma inyamitahe yaguye mu mazi. Biratangaje ingene abantu bahitamwo gushira imbere inyungu zabo aho kurondera kuraba agakiza k'umuntu. Abantu ba kino gihe ca nyuma barondera kubona ibintu aho kubona agaciro k'umuntu. Ni ikintu kibabaje. Bashobora no gutanga umuntu agapfa kugira ngo umutahe wabo ugumeho. Abavukanyi uno munsi barashetana kuvuga ngo baratangana mukureho kugira ngo sigare mu itongo jenyene. Uno munsi birababaje kubona abantu batagishobora kubona ukugira neza kw'Imana mu muntu, ahubwo babona inyungu y'ivyo bakuramo. Uyu mugabo yarakize, umuryango wiwe wari ugiye kumererwa neza kuko wasa n'uwamutaye, ariko abanyamitahe sivyo babonye ikibazo c'amahera yabo n'umugambi udashobora kubandanya. Yesu ntiyaraje afise intumbero yo gusambura imigambi yabo, ariko yari yipfuza yuko na babandi batashobora kuza aho hafi y'ikiyaga kuko bafise amabiro ari climatize bashobore kuza. Rimwe na rimwe narabonye Yesu ahagarika ibintu bimwe bigatuma abantu bava muri ya mabiro arimo climatiseur n'intebe ziguma zizunguruka zifise amapine, bakaza ku karago baje kurondera Imana. Nayo ubonye Yesu abikora, agahagarika ba bantu bamari busy, nta kanya mfise, en fait nta kanya mfise, ariko akagira ico akoze ko Yesu akanya gaca kaboneka, akavuga ati mfise umwanya wose, je umwanya wushakiye ingusengere. Umwanya urabonetse. Yesu arazi icyo ashobora gukorako. Sinokwifuriza ko abanza gukora kuri vya bintu vyatwaye umutima wawe. Nipfuza ko ahubwo nabirya bintu ufise utahura yuko ari wabitanga, hanyuma umuhe umwanya, umuhe ikibanza, muhe agaciro kiwe. Niba ashobora kuzigama no kugwiza bikagirira ikimazi benshi ivyo tunze. Igice ca kabiri kinyereka ngo uyu muhungu ntiyari gushobora gukizwa adakijijwe na Yesu Kristo. Yesu yavuze ijambo rimwe gusa. Yesu yabikoze kugira ngo abo bari kumwe nawe n'abasanze muri ico gihugu c'amahanga bashobore kumenya ko Yesu akiza. Nashaka kubabwira yuko igihugu Yesu yari yinjiyemo
cyari igihugu cy'abapagani. Icyo bita abapagani bari abatari abayuda. Ikibigaragaza ni giki? Iki gihugu cyarimo imigambi ikomeye cyane y'ingurube. Abayuda ntibatunga ingurube, ntibyari mu mico yabo, kandi bayifata nk'ibihumanye. Ariko muri iki gihugu Yesu yari agiyemo, tubona yuko Yesu yari agiye muri mission, les missionnaires, haleluya. Yari agiye muri mission, yinjiye mu kindi kibanza bafise ingene babayeho. Kubera iki? Abo banyamahanga batunga ingurube, abayuda ntibazitunga. Yesu rero afata ubwato afise intumbero yo gushikira abatarashikirwa. Ndabona umutima wa Yesu nk'umutima missionnaire, un cœur missionnaire, umutima urondera gushikira abatarashikirwa. Abenshi bavuga ngo kazimana yifitiye ijuru, bagaca bicara. Ariko urakeneye guhaguruka nawe ukagira umutima wo gushikira abatarashikirwa. Nico tubona ku kigwa cya nyuma kitubwira gute ko twabohose cyangwa tubohoka kugira ngo tube des témoins. Igice cya gatatu tubohoka kugira ngo tube des témoins dans notre communauté. Tubohoka kugira ngo tubi byabona mu kibano cyacu. Dusomere kuva kuri 18 ushaka kuri 20. ariko tambukira mu bwato. Mumvise Yesu aje gukora icyo gikorwa, aca asubira yiyuririra ubwato. Wari yinjiwemo n'abadayimoni, aramwinginga ngo agumane nawe, ntiyamukundira. Uyu mugabo arabona Yesu agiye, ndakwinginze tugumane. Yesu ntiyamukundira. Umviriza icyo yamubwiye. Ariko aramubwira ati ja imuhira iwawe mu biwanyu. Ja imuhira iwawe mu biwanyu, ubabarire ibyo umwami Imana agukoreye byose n'ingene yakugiriye imbabazi. Aragenda atangura gukwiragiza idekapoli. Dekapoli bisigura ibisagara 10. Ivyo Yesu yamukoreye byose abantu bose baratangara. Mumva umugabo yari yoroshe, yaciye agenda mu bisagara 10. Niko babivuga mu Gifaransa no mu Cyongereza, dekapoli. Atangaza ivyo Yesu yamukoreye. Yesu ntiyashimye yuko yurira ubwato ngo shabo twivire muri abapagani baguma babona imitahe yabo gusa ngo twigire. No. Icyari cyanzanye ni kugira ngo wewe ndagusubize mu muryango, kuko ndabona ko muri wewe ushobora gushikira ibisagara 10. Haleluya. Mbega birashoboka ko woshikira ibisagara 10? Birashoboka ko ushobora gushikira imiryango 10? Birashoboka ko ushobora gushikira abantu 10 mu muryango iwawe? Mbega hari icyo urabwira abantu bashika 10? Tureke ibisagara 10. Harabura ashingira intahe Yesu ntiyipfuza yuko uza ngo imyanya yose n'iminsi yose uri ku karago uri kuvuga ngo Yesu ndakurindiriye uzoza ryari. Ariko cyo Yesu akugombera nuko ugenda gushinga intahe mu bisagara. Sohoka, subira iwanyu. Ntumwirikire, subira iwanyu. Ahantu hambere Yesu yifuza gushingira intahe ni hehe? Ni hehe? Ntumubwire Yerusalemu. Ni hehe? Muhira. Intahe yo muhira niyo ntahe ya mbere ikomeye kurusha izindi zose. Urashobora kubesha abantu bo hanze, ariko abo muhira ntushobora kubabesha. Abo muhira nibo bazi intahe yawe. Yesu amubwira ati subira muhira iwanyu. Muhira iwanyu bari bararushe, muhira iwanyu bari barananiwe. Genda ubashingira intahe y'ibyo nagukoreye, ugende no mu bindi bisagara. Tubona Bibiliya itwereka ikadushingira intahe y'uko uyu mugabo yayibereyemo umwizigirwa. Afata inzira yinjira mu bisagara byose, agenda aravuga iby'Imana yamukoreye. Akarongo kanyuma gaca kavuga gute? Abantu bose baratangara. Abantu bose baratangara. Abantu bose bumvise, babonye ibyo Yesu yakoze kuri uyu mugabo, baha Imana icubahiro. Ntiwabohokeye ubusa.
Yesu ntiyapfiriye ubusa ku musaraba, yagupfiriye ngo nawe akurungike uhereye mu muhani wanyu, mu babanyi. Dufise sosiyete zigenda zihinduka, aho abantu bagenda bubaka ingo bagaca bashirako concertina. Bamwe dusanga izo nzu zimeze gutyo, ariko dukeneye kugira iki? Dukeneye kurengana izo concertina, tukagenda tukadodora ku babanyi. Genda mudodore ku babanyi, genda mubabwire ivyo Yesu akora, genda mubasengere. Birashoboka yuko bafise umuntu agwaye, Yesu azoba aronsa akaryo ko gukiza uwo muntu kugira ngo babone Imana. Reka kuguma muri izo mpangu zanyu, sohoka mudodore. Tugenda tuba abantu nk'abanyaburaya, aho umwenga umuntu umubajije unamuhaye n'akayambu yibaza ko ahisha umuronderako. No, siko twakuze. Mu Kirundi ciza, uhuye n'umuntu umubwira uti bwakeye, amahoro, mwiriwe, umuzi utamuzi, turi abantu bashikirana. Ariko uno munsi umuntu n'abari ngaha mu rusengero, umaze iminsi umubona, ejo muzohurira kuri ideyari, uzoca urinjira muri biro kugira ngo urondere ivyo urondera, kandi wamubonye. Rindira gushikire umuramutse mwene data Yesu. Kubera iki turiko tubaho abantu menga ntidushaka ko hari abantu binjira mu byacu, natwe ntidushaka kwinjira mu by'abandi? Ego si ukwinjira mu by'abandi, ariko ni umutima wo gusangira ivy'Imana yakoze. Dodora, ja mu mihana. Kubera iki batwagiriza yuko iyo tumaze gukizwa duca tuba abantu batakicitaho imiryango yacu? Kandi kenshi niko biri. Benshi ca tuvuga ngo mwene data gusa. Mwene data ni wa wundi muri kumwe mu rusengero, ni wa wundi yitwa ko yakijijwe. Ariko Yesu ariko kubwira uno munsi, genda hehe, subira hehe, muhiri wanyu, subira mu muryango wanyu. Ni ikizotuma bavuga bati vy'ukuri ujya muntu yaramenye Imana, atari uko wabashikiriye bakabona kuri umuntu asanzwe ariko yahuye n'Imana. Turagomba gusenga. Yesu niwe wenyine atubohora, kandi atubohora kugira ngo aturungike. Intambuko ya mbere, ntidushobora kwibohora. Ica kabiri, ni Yesu ashobora kutubohora. Ica gatatu, atubohora kubera iki? Kugira ngo aturungike kuba igishinga intahe mu mihana iwacu. Ndagiye gusenga. Birashoboka yuko wagerageje kurondera Imana no kurondera gukizwa, ariko kandi nashaka kubwira ngo n'Imana yararondeye umutima wawe igihe kirekire. Ntaco itakoze kugira ngo ize kukurondera. Nuno munsi uri hano, birashoboka yuko waje urengana kuko ari kuwa Mungu, canke kumva umenga nta ntumbere wari ubifisemo. Ariko nashaka kubwira ngo muri ivyo nyene Imana ifise intumbero yo gukiza umutima wawe. Mbega uno munsi Imana yo kubaza ati ubugingo bwawe barabumpaye, urongowe nanje canke urirongora? Uno munsi ubuzima bwawe bwohagarara, mbega urakigwa mu bwami bw'Imana? Warigeze ubwira Kristo Yesu kubw'igikorwa yakoze ati ndi umunyabyaha, mbabarira ingo mu buzima bwanje? Ico gikorwa utarigera ugikora n'umunsi n'umwe, ubugingo bw'Imana buri kure yawe. Ariko ndakuzaniye inkuru nziza yuko Yesu yakoze byose kugira ngo uronke ubugingo. Uno munsi twifuza kumuha ubugingo bwacu. Reka duce bugufi turondera Imana mu masengesho. Ukeneye guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, nashaka gusaba ngo uduze urutoki.
ushaka guharirwa ibyaha, ushaka gutangura ubuzima bushasha hamwe nawe, aho wicaye ndashaka gufashanya nawe mu masengesho, ariko nagusaba ngo uduze urutoki dufashanye gusenga. Haleluya, haleluya. Numunezero guhitamo guha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Haye byose Urakeneye guha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Niwe ushobora kukubohora. Raya bosa. byose Yesu nguhaye umutima wanje. Yesu nguhaye umutima, nguhaye byose. Nabonye abadugije intoki hamwe n'abandi bipfuza guha ubugingo bwabo Kristo Yesu. Bahaguruke baze bariruka ngaha dufashanye gusenga. Haleluya, nibihe byiza byawe. Karibu. Haleluya, haleluya. Karibu. Badugije intoki, karibu. Abadugije intoki, karibu. Haleluya. Shengero ry'Imana turagiye gusengera aba bene data. Mu ijuru hari umunezero utagira kuvugwa. Kuko Yesu yahisemo gufata urugendo agiye kubohora umuntu umwe. Uno munsi hari abantu batatu bahaye ubugingo bwabo Kristo Yesu. Mission yiwe irahagije, mission yiwe irakwiye. Birashoboka yuko ubutumwa bwose burashobora kuvugwa kubera umuntu umwe gusa. Birakwiye, birahagije. Dusenga Imana. Murabasengera. Mwami Yesu, turaje imbere yawe, turataye ko turi abanyabyaha tudashobora kwikiza. Twemeye igikorwa wakoze cyo gupfira ibyaha byacu no kutubohora. Turaguhaye ubugingo bwacu, utubere umwami n'umukiza. Ubu no munsi ducika abana bawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Tubasengere. Mwami Yesu, turagushima ku mitima ya bene data wari ubazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mugambi wari ufise ku bugingo bwabo Mana, turaje kubasengera ngo bagendere mu buryo budasanzwe, icahora kibakurikira ikababera intambamyi kukwegera. Mu izina rya Yesu cugagwe, ubaho umwidegemvyo no gukurira mu nzira yawe. Ubatahuze ko kuva umunsi bakwizeye bahindutse abana bawe, kandi ari wowe ugenda ubeza uko bukeye ko bwije. Izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Turagiye gusenga. Duhaguruke nk'ishengero ry'Imana, duhaguruke. Ni umwanya wacu wo kwisengera. Naho wakiriye Yesu, hariho ibihe bitandukanye kumbura ushobora kuri kuracamo. Turakeneye Imana ibohora imitima yacu. Turakeneye kandi Imana ibohora n'imiryango yacu. Turigaha ngo dusenge. Ngiye gusenga isengesho rya autorite, ariko kandi nawe muri iryo sengesho uragiye kubwira Imana ati Imana bohora, bohora. Ico yereka twiteze ko ubasha bukiza, bubohora, butembera hagati mu ishengero. Haleluya, 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 haleluya. Roya bosa shneveya bosandemoka. Haleluya. Mana uri Imana ibohora, uri Imana y'ububasha n'inkomezi, uri Imana atakikunanira. Twavuze kuri wewe Yesu n'ububasha bwawe bubohora. Yey! Yey! Mwemu w'Imana, mwemu w'Imana, mwemu w'Imana. Ni wewe twizeye, ni wewe twizeye, ni wewe twizeye, ni wewe twizeye. Tembera, tembera,
imigozi icagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Beya osha demosa niyamoka bushi yamoka mu izina rya Yesu. Ndafashe mpiri impemu mbi z'ubushakanyi n'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Ndategeka hunga rekura soka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndasenga ndavuga ngo impemu z'amazimu imizimu ibirozi n'ibizimu mu izina rya Yesu soka mu bantu b'Imana soka mu bamenye Imana soka rabosaya mu izina rya Yesu turakaye ubasha bw'umwiza. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Umuriro wawe Mana, umuriro wawe uturire ubasha bw'umwiza ushe mu izina rya Yesu turahamagara ijuru Mana, ijuru rimanura umuriro wawe Mana, rimanura umuriro wawe, ubushobozi bwawe, inkota yaka umuriro icagagure inkomezi z'umwiza, impwemu zikuraguza ndibabwire ngo murekure. Rekura mu izina rya Yesu, soka turabarungitse mu izina rya Yesu mu bugaragu wawe, soka mu izina rya Yesu. Mu izina ryawe Yesu. Robosha sande maka inkomezi zawe Mana turasenga mu izina rya Yesu twaje kukurondera. Genderera ubwoko bwawe Mana, genderera ubwoko bwawe Mana, ibyakozwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu turavuze ngo sans effet. Mu izina rya Yesu turavuze sans effet ku byakozwe ku bugingo bwabo mu izina rya Yesu, sans effet ku byakozwe ku buzima bwiwe turabyanse mu izina rya Yesu. Icyaswe ku buzima bwiwe turacishe turagihagaritse au nom de Jésus. Orobosa bisheya mu izina rya Yesu. Inkomezi z'umwiza zose haba izagiye kurondegwa n'izamuteye au nom de Jésus turatura ukubohoka n'ugukira ku buzima bwiwe. Mugifatanya amaboko kaduhekera imbere y'Imana, mugifatanya amaboko munyemerere nsenge. Mu izina ryawe Mwami Yesu twaririmbye mu gatondo ngo hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikiza indwara, hari imbaraga zibohora imitima inywagutse, imitima n'ababoshwe mu buryo butandukanye. Mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, ni muri iryo zina nyene tuje guhamagara inkomezi zawe. Muri iryo zina tubwiye inkomezi zose z'umwiza hejuru y'ubugingo bwa mushiki wacu, murumuna wacu ari hano, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ndakomanda inkomezi zose z'umwiza zagendeye hano hantu, zimaze igihe ziboshe umwana w'umuntu, nta bubasha mugifise hejuru yiwe. Turababwira rekura mu izina rya Yesu.
rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, sohoka mu izina rya Yesu. Ikintu cyose cyakozwe hejuru y'ubugingo bwiwe ndategeka ko gitegerezwa guhagarara. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ibiroto bibi n'ibyahora bikorwa hejuru y'ubugingo bwiwe bibi ndategeka mu izina rya Yesu ngo bisoke. Inkomezi zawe Mana, inkomezi zawe Mana, inkomezi zibohora, inkomezi zikiza, inkomezi zikiza, inkomezi zibohora, inkomezi zikiza, inkomezi zibohora, inkomezi zikiza, inkomezi zibohora mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndategeka au nom de Jésus, au nom de Jésus. Umwijima wose ku bugingo bwiwe, umwijima wose, impemu y'urupfu ndakubwira rekura, 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 rekura. Esprit de mort, laisse, rekura mu izina rya Yesu. Nta kibanza ufise, nta kibanza ufise ku buzima bwiwe, rekura, soka mu izina rya Yesu, soka mu izina rya Yesu. Mwami Mana urashoboye, nta kikunanira. Waranesheje ku musaraba, ku musaraba waranesheje, ku musaraba waranesheje, wanesheje urupfu na kuzimu, ku musaraba waranesheje, wazukanye inkomezi, waduhaye ububasha mu izina rya Yesu Kristo ngo umwijima wose uhuge. Umwijima wose hejuru y'ubugingo bwiwe ndabwanse, ndanse, 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 ndababwira murekure, soka muvemo. Umuriro wawe Mana, umuriro wawe uturire ububasha bwose bw'umwiza mu bugingo bwa mwene data. Inkomezi zose z'umwiza zishe, 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 zishe mu izina rya Yesu. Inkomezi z'umwiza zishe mu izina rya Yesu. Ikibanza si muri umuntu, si muri uwo muntu, ikibanza cyanyu ni hanze, hanze, soka, mwaciriwe kwiteka ibi bidashira. Rekura umuntu yidegembye, rekura umwana w'Imana yidegembye, rekura umwana w'Imana yidegembye, rekura umwana w'Imana yidegembye, soka mu izina rya Yesu. Sa gloire est là, sa main nous